runani rundi bwa bose twavuze ko duha amahirwe abarundi kugira abashoboye gutora urundi bwa bose urunani rw'iwacu umunsi bazodutora inama ya mbere zoca dufuta amatora y'abajanama b'amakomine duce dutegura yandi imbere arimo nabo bose bakumiriye birukanwe bacasuzwa n'imigambwe yabo nabo nyine bashobora kujya mu ihiganwa. Neza na neza jewe nakubwiye kubera ibibazo nagiye ndacamwo urabona uciye mu bibazo byinshi ukavuka mbere uri impunzi ubanza kwibaza dabo kubera iki navutse ndi impunzi habaye iki kubera iki ntagize amahirwe yo kuvuka nk'abandi bigutuma rero uca umenya politike vuba vuba kandi nakuze n'umubyeyi wanje ari muri yo politike nakuze ari muri Sawanya Frodebu mu majambo make niwe nakurikiye nagiye ndamuraba uko akora kwagenda mu mugambwe ndamuherekeza nanje rero bica bituma numva koko no bandanya ibyumviro by'ingambwe Sawanya Frodebu kuko niyo nakuriyemo. N'ibyari rero winjiye ku mugaragaro utangura kuja ahabona neza na neza mu mwaka wa 2005 mu y'amatora ya mbere yahuje Frodebu na CNDD-FDD niho natanguye kwinjiramo neza idonido ndatangura kuboneka mu mugambwe beri cyatumye ninjiramo cyane idonido bigatuma nduga gushikaho naho nashitse ajya amatora ashitse kwera muri campagne naragumana kurikira Mutabazi Jean de Honorable niwe yatwara umugambwe mu gisagara ca Bujumbura Sawanya Frodebu twarajanye mu mamitingi nka yose twari kumwe ndamukurikira ndamuraba mu nyuma rero amatora heze ndabyo byavuyemo ndavuga ati kumbure habaye ikibazo kwera atarwaruka nabona atarwego rwaruka rwari mu mugambwe Sawanya Frodebu niho naca nihutira gushira ku urwego rwaruka mugambwe twa Sawanya Frodebu twa Centrale des Jeunes Démocrates n'ubunyene ruracariho narurongoye imyaka icika 16. Yego nkuko bivuze harageze kandi naho bigoye iganwa turagiteguri ko ntituzosiba hari ingorane nyinshi twaciye mu ngorane zitari nke imbere yo gushiraho urunani naho twari kujana na Honorable Rwasagato nabo bari kumwe n'ibyashitse baramukuye mu ihiganwa ariko twafashe ingingo ko turashobora gusiba kubera twarabye igihugu aho kigeze nibaza abarundi bafise turabona koko byanka bikunze tubizwa kubandanya iryo higanwa. Nego baruje guhangana n'umugambo uri buteza ahubwo duhanganye n'umugambo uri ku butegetsi kuko nta kandi kazi tujejwe nta kindi tujejwe duhamagariwe byanka bikunze guhindura ibintu mu Burundi. Nta n'ibintu by'icano bivuga ko twari twamurondeye koko kandi kuba afise ingufu turabizi kandi turavyemera kandi turabibona na murundi numwe atabibona ariko bamukuyemo ntibyo bubuza ko abarundi tuba amahirwe natwe mbere kwiha amahirwe ko baronka aho batora kumbura bamukuyemo bari baziko bagiye kuduca intege kugira nyene ducika intege tuve mu matora bijane mu matora nkuko bahora bijana minsi yose ariko twarabiye twicano hirya no hino dusanga uko twagiye tubahera ko bagenda mu matora bonyene niko twabaha intege zo kubandanya bonone igihugu niyo mpamvu twafashe ingingo rero ko uko bimeze kose ko twiza kugenda mu ayo matora. Urabona iki gihugu cyacu niko kimeze mu Burundi iyo habaye ingorane minsi yose abarundi turatana mu mwikomo biravugwa mbere no mu banywanyi be harabivuga ko twaramuhemukiye ariko twebwe uko turi twazwiye turi bane turazi neza ko tutamuhemukiye yahemukiwe n'ubutegetsi kuko twebwe mu runani twarakoze ibishoboka byose turamushikana naho bari kumwe bose turashikana intonde zacu muri seni no mu rwiseni rero kumbura ufatanyije na leta wamwirukanye twebwe rero ntaco tutari twagize ibishoboka byose twari twabikoze leta ibyivangamo gushika imwirukanye ku ntonde ziwacu.
mbere aho rero twafatiye rero cane nkuko bivuze byaraduteye ingorane uko turi mu migambwe ine hama banywanyi biwacu twese byaraduteye ikibazo kubasigurira ukuntu utazogenda mu matora y'abajenama b'amakomine tugenda mu y'abashinga amateka gusa nawe nyine kugira turonke uburenganzira bwo kujya byaratugoye gose ko twabanje kwitwara mu sentare ibyoje kubariza ibyizwa shingiro iraturekurira ko twogenda mu matora icadutangaje rero nuko urongoye umurwiseni nawe nyene yari yasohoye urupapuro duha ububasha bw'uko twodepoza dushobora gushikana muri seni intonde z'abajenama b'amakomine ariko ntawuza ahantu iyo ngingo yahereye twarabitwaye hano hose baravyanka mbere hari n'abadusavye ko twova mu matora arabo twari twajanye canke se abandi barundi biyumvira ko amatora ajya kwa y'umugambwe umwe mugabo twafatiye nta handi mbere no duhamagarira n'abarundi bose kubera twashatse kwenda mu nama nshinga amateka ijya nama nshinga amateka niho amategeko atoregwa niho yigirwa niho hakorerwa vyose no kuvuga ko twebwe mu runani rundi bwa bose twavuze ko duha amahirwe abarundi kugira abashoboye gutora ubundi bwa bose urunani rw'iwacu umunsi bazodutora inama ya mbere zoca dufuta amatora y'abajanama b'amakomine duce dutegura yandi imbere harimo nabo bose bakumiriye birukanwe bacasuzwa n'imigambwe yabo nabo nyine bashobora kujya mu ihiganwa. Ico kibazo kirahari mu barundi mbere kiraboneka cyane naho duca abo twigisha aho dusaba amajwi baratubwira ngo vyaraheze amatora bazoyiba ubwo niho mpagarara kandi nguma mpimiriza abarundi bose ntimushaka kuvuga ngo begwa ngo amatora bazoyiba nama nkunda kubaha akarorero mu 1993 umugambwe Sawanyafrodebu washashoboye gutsinda iprona kandi utsinda bari hari gisoda cy'ubwoko bumwe bafise ibintu vyose amahera inkoho ariko nicyabaje gusabanya fraude bitsinda no kuvuga ko rero iyo umunyagihugu yarushe nkuko abanyagihugu barushubu vyanka bikunze ibintu birahinduka kuvuga ko rero aya masaha jewe ku gatwe kiwanje je nyine sinshobora gucungera amatora biraba umunyagihugu wese y'umurunda hari abiza guhagarara neza ujya munsi twese tubacungera amatora urukiza ruri ku barundi bose ni bateza kumenya ico bashaka kugira ngo duhindure twebwe mu gushira ku runani bwa mbere nambere twashize ko kwera gusa twashize urunani dushake kwereka umurundi wese ko afise uburenganzira rero mu barundi bafise ukwiyumvira usabe yumvira mengo abategetsi ni watuma babaho ahubwo bibagira ko umunyagihugu ni watuma umutegetsi abaho n'umukuru w'igihugu abaho kubera umunyagihugu nibyo rero tuko turakora kugira ngo urunani rusigure neza umunyagihugu agacira afise no vuga ko rero twe twaje urunani kugira ngo twigishe impinduka mu Burundi nyene mu Burundi afise uburenganzira bwiwe nejo naho amatora azohera urunani ruzobandanya. Twibaza ko bipfira nabisiguye neza kandi binokeza ko umugambo uri ku butegetsi warananiwe wadondaguye bavye ibiriko birabera mu gihugu kagenda mu butunzi ukaraba urabye mu butunzi ukaraba n'igihugu kize nta butunzi ushobora kuba mu gihugu itagira ibitoro ntibishoboka naho byogenda gute abantu barabivuga tukabivuga ariko kumva ko ariko ubutegetsi bibashavuza ariko nubu ndabisubiyemo igihe cyose atabitoro bimbwe igihugu ikintu cy'ubutunzi n'igishoboka ntushobora kunsigurira ukuntu mu bihugu byose byo kwisi igihugu kimwe gishobora kuba kitagira ibitoro none wogira ubutunzi butatagitoro ofisi atamatarugira abo bantu bazozana mu mita yabo mu Burundi bazoza gute badashaka kwiyunguruza ni telefone ubu ntizikora ibintu byose byarahagaze nuvuga ko rero nta butunzi bushoboka
mu gihe cyose atamuyaga nk'uburi ngaha atani bitoro bihari kugira ngo nashobe kuyunguruza mbere no gukoresha ivyuma byose bijyanye no gukoresha umuyaga nkuba canke ibitoro. Ku bwanyu mubaza yuko byapfiriye hehe? Byapfiriye ku ntwaro mbi iyo abantu iyo ubutetse umaze kuza kiraramo ibiturire n'ubusuma biri mu iki gihugu nivyo bigejeje igihugu aho kiri. Niba tudafite ivyo bitoro nuvuga ko amahera yose mbere n'umukuru w'igihugu arakunda kwivuga minsi yose ati amahera barayivye barayanyegeje, nuvuga ko ayo mahera anyegeje mu mazu y'abantu no mu makonte mu mabanki hanze niyo yonyine atuma ivyo bibazo byose tubirimo. Nego urabye vyose ahanini biva ku ibyo nagenda ndondagura ko biva ku busuma n'ibiturebwa mu iki gihugu, ariko hari n'ikintu bita no vuga ko hari nka urabona nk'igihugu cyacu hari impunzi. Ntushobora kuvuga ko uzotwara igihugu akaba ubutunzi abantu bakidegembye hari impunzi zingana izo nk'iziri mu Burundi. Narabonye rimwe ngiye mu Bugande usanga bajya abana bacuruza amagi ibiyoba, usanga bose ari abarundi mbere barataye amashure. Ni ibintu bibabaje cyane ko n'urwarwa nka rujya ari Burundi kazoza birwa bayerera mu mabarabara. Nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere gifise impunzi nk'icyo Uburundi gifise, ntibishoboka. Niyo mpamvu rero ivyo byose bitera ingorane ko n'amaradiyo yigenga, amaradiyo umwe barirukanye amashira hamwe yigenga ntakorera mu Burundi yose ari hanze. Ivyo byose rero bigaca bituma n'abahora bafasha Uburundi byose bica bigiramo, ugasanga no kwidegembya agateka kazi na muntu ngaha karabangamiwe. No bankarero ko ku munsi wa gatanu twebwe mu mugambi Sabanyafrode umunywanyi wacu baramutemye hariya Makamba Nyanzarake. No kuva ko rero batayizwa baratema n'abantu rero abandi bagahunga abandi bagafungirwa ubusa nazamfashanyo zahora ziva hanze uzawumva muri leta avuze ko atazobakeneye, ariko turaje igihugu cyacu ko kimeze amikoro make gifise n'ahandi dushobora gukura tutemeye ko dutwara igihugu neza kugira ngo zijya mfashanyo zigaruke. Ngaho rero igituma ubutunzi ngabwo nonekana nuko nabo hora badufasha baruga. Naci byinshi ndakubivuga hirya biri guko ari ibiri mu gihe cyose izokora itigenga ikora ku gitsure cyo mugambo uri ku butegetsi nta kintu kimwe uzoshikako. Iyo urabya amategeko y'ukuntu amasezerano yaroshe yari yabivuze yarerekanye ingene bazokora bigenga, urakabaramaza nabonye ujya mu rwi wigenga ukoza agateka kazi da buntu menye n'amashinga amateka uhindura amategeko ntuzosubira kwigenga boho bawutwaye uzoba ari umurwi twagwa na CNDD-FDD. Ariyo mpamvu rero nubundi naho vyogenda gute buje cyose ijyamirwa ibiri tigenga ikorera umugambo uri ku butegetsi nta na kimwe kizova. Twebwe ayo masezerano nta bintu birebire twobivuga koko ntituri abahinga mu vy'igisoda, kandi umukuru w'igihugu arafise uburenganzira yabonye ko ashobora gusinya mu masezerano n'ibindi bihugu barayasinya. Gusa icyaduteye amakenga nuko bavuga ko bibuza guca mu nama nshinga amateka, ariko amatwa dusumira umenga ntibyaciyeyo. Twebwe gusa ico twivuga ko ivyo vyose twebwe mu Sabanyafrode ducanye mu runani twe dushira imbere ibiganiro, kuko iyo habaye intambara no ibintu byinshi cyane. Abana b'abarundi barahapfira, Kongo bariko bapfira, abanyarwanda barahapfira, abanyamurenge barahapfira. No kuvuga ko ibihugu byose biriko birahomba. Twebwe rero ico twohanura twovuga nuko ivyo byose bo bishira mu biganiro nivyo bizoheza ijya ntambara. Imigendanire iri hagati y'u Rwanda n'u Burundi nayo nta kirinda yivuga ko, ariko ico nzi gusa nuko twebwe aho duhagaze ni hamwe. Burya iyo umuntu atwara igihugu abantu batwaye igihugu y'u Rwanda canke Burundi bamenya byinshi twe tutamenya, ariko twe aho duhagaze no kuvuga ko umupaka w'u Rwanda n'u Burundi wugaye, no kuvuga ko abarundi barahomba. Mu Rwanda haruguruye hugaye mu Burundi. Novuga ko rero n'icyo tuhamagarira minsi yose aho duhagaze tumaze kubivuga kenshi cyane, duhagarara leta y'u Burundi ko iganira n'u Rwanda kugira ngo ujya mu paka ugururwa abarundi n'abanyarwanda bagenderane nkuko bahora. Ikibazo nyene cyakindi nyene bavuga ati duhabo abantu bagirageje guhirika ubutegetsi. U Rwanda rwo ruca rwishura neza, kandi iyo rwishuye urabona ko
urabishobora vuga ati aba n'abantu ba HCR rya rwego rujejwe gucungera impunzi HCR bavuga ati ca muri HCR aba n'abantu HCR saba u Rwanda ni yababaha turababaha urumva rero umuntu ahunze akwiye ko nanjye nahunze ari mu minwe ya HCR abari mu minwe y'igihugu.